iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwebanywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu akaba ari umwanya tugiye kubageza kwa makuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu cy'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane ko yarabana n'igisata c'umutekano, politike ndetse n'ibindi vyinshi biriko biravugwa irya nino mw'isi. Ni mugihe kandi muri ano makuru tuzakugaruka cyane kubera n'igisata cy'umutekano, mbere tukaza no kumviriza no kubabwira ko biriko biraba mwikambi icungera umukuru w'igihugu. Ni mugihe mu minsi iheze twabwiye ko ibintu bitifashe neza mu nzego zicungera umutekano wa President Ndayishimiye, haba mu basirikare haba no mu bapolisi, aho ni mu makambi ya BSP ndetse no muri AP. Mu ntango z'ukwezi gweze kwa Mukakaro twarabwiye ko hahagaritswe intwazangabo zibiri zo muri BSP, nako kandi mu minsi iheze twabwiye ko hari n'abandi batatu boba barafashwe bakinjizwa iborero rikuru rya Mpimba. Kuri ubu rero imyidogo ni myinshi mu makambi acungera umutekano wa President Evariste Ndayishimiye ndetse n'umuryango wiwe. Intwazangabo zitanu zirafunzwe mw'iborero rikuru rya Mpimba, zibiri muri zo ziva muri BSP naho zitatu zo zikava muri GAPI. Amakuru yazo, amazina yazo murantunge ni Lieutenant Colonel Eric Ndikumagenge, Major Barthélemy Sindaye, General de Police Marie Chantal Munezero, Colonel de Police Christian Nyabenda be na Major de Police Emile Niyonkuru. Kuri izo ntwazangabo zitanu kandi harongera ko igisongereza cy'intwazangabo muri BSP, abo bose bakaba bafunzwe bazira amafaranga bahawe na President Mahamat Idriss Deby wa Chad aho aherukira mu gihugu cy'u Burundi. Nkuko twabibagajije ko nta makuru atome twari dufise ico gihe, gusa kuri ubu noneho iyi dosiye yose turayifise, ari nayo mpamvu tugira tuze yose tuyibabwire uko yakabaye. Ni mugihe kandi imbere ko tubageza ko aya makuru tubabwira yuko hari umunonotsi Louise Eliora Irishura, akaba ari umurundi w'imyaka 14 ahiganwa muri Jeux Olympiques i Paris. Ni nawe kandi munonotsi w'umunyafrika afise imyaka mike mu bari muri ayo mahiganwa, akaba ahiganwa mu bijanye no koga mu mazi. Eliora Irishura ntiyashobora kwemererwa kubandanya muri demi finale y'iryo higanwa, ariko mu murwi wa gatatu yarimwo nigwe yabaye uwa mbere, aho yerekanye ubuhinga n'ubukerebutsi bukomeye, ntahika ko abandanije atera imbere azo kwandika amateka muri kazoza. Komeza mwana w'u Burundi, tera imbere nk'umuzinga. N'ayandi yose tugiye kugaruka ko cyane kuri iyi myidogo idasanzwe iri mu makambi y'intwazangabo zicungera President Evariste Ndayishimiye. Vyose ntuze gucikanwa, fyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo toje ucikanwa nadushikiriza, usangiza no makuru bagenzi aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi, hanze imbezi igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. N'Umuhuza TV ndabaye kaze muri ano makuru. Nkuko natanguye mbivuga, intwazangabo zitanu zirafunzwe mu ibohero rikuru rya Mpimba. Ese ni ikihe cyaco gupfunga zino ntwazangabo? Biragoye rwose gutahura icapa General ya Nahangwa iriko irashira kuri bano basirikare n'abapolisi. Nkuko nababwiye, akaba ari Lieutenant Colonel Eric Ndikumagenge, Major Barthélemy Sindaye, Colonel de Police Marie Chantal Munezero, Colonel de Police Christian Nyabenda, Major de Police Emile Niyonkuru n'igisongereza c'intwazangabo ico muri BSP. Ku mutahe twasomye mu wimwe muri izo ntwazangabo handitse ko bakoze icaha bise complicité de détournement des biens publics cyo mu ngingo y'amajana 452 y'igitabo mpanavyaha. Uko muri uwo mutahe basigurisha caha bavuga ko President wa Chad yasigiye izo ntwazangabo amafaranga ibihumbi 30 vy'amafaranga y'amanyaburaya, no kuvuga amayero, vyari gufungurira abasirikare n'abapolisi bakoze igikorwa cyo kumucungera umutekano aho aherukira mu Burundi. Umutaho kavuga ko ayo mafaranga yagabuwe nabi, maze intwazangabo yose ihabwa 1500 y'amayero, igisongereza igihabwa amafaranga amayero 1000, abasoda batoye nabo bagabura amafaranga 10,000. Uwo mutahe ukavuga ko kugabura vyakozwe bitamenyeshejwe abarongoye amakambi. Ikibazo nyamukuru cy'aya mafaranga kandi, nkuko twabibwiwe n'amasoko yacu, gihagaze ku gutahura kudasa kubijanye nabo President Mahamat Idriss Deby yahaye ayo mafaranga.
hari abatubwiye ko mu bisanzwe aya mafaranga abakuru b'ibihugu bakunda kuyaha barya babacungerera umutekano wo hafi, ni ukuvuga ko baba bashaka gushimira abantu baba bagumye bagendana bakabasigira agafanta, ariko uko siko abarongoye amakambi BSPA ndetse na Gapi bavyumva. Babona ko ngo ayo mafaranga 30,000 vy'amafaranga y'amanyaburaya ari amayero ari menshi adashobora kuribwa, ngo nabo batarimwe nk'uko uwaduhaye isoko ryacu ryabitumenyesheje. Reka nabo tubagaruke ko ngo hari igitsure kidasanzwe ca General Manalex ndetse na General Kirapanze. Abakurikiye iyi dosiye bakavuga ko ibiyivugwamwo ari ivyitwazo, kuko intwazangabo zo muri BSPA no muri Gapi zatubwiye ko General Alexandre Muyenge batazira Manalex atwara Gapi ndetse na General Richard Banyankimbona batazira Kirapanze atwara BSPA bashavujwe no kubona ayo mafaranga 30,000 vy'amayero agaburwa nabo batayaronse ko. Abasirikare n'abapolisi bakiriye amafaranga ya Perezida Mahamat Idriss Deby bo bavuga ko batumva ingene agafanta bahawe kubera bari bamaze iminsi bagendana na Perezida wa Chad, bari guca bagasangira n'abatwara amakambi ataco bari bakoze muri ivyo bikorwa kandi batari banagahawe. Tubibutse ko Perezida w'igihugu ca Chad yaje ngaha mu gihugu c'u Burundi mu kwezi kwa gatandatu, mu minsi ya nyuma y'ukwezi kwa gatandatu, kugira ngo azifatanye kandi n'igihugu c'u Burundi kwingira imyaka 62 yari heze Uburundi buronse nahe yo kwikukira. Zino ntwazangabo zivuga ko Manalex na Kirapanze bagenzwa n'igikenye gusa cyo kurondera vyinshi biba. Izi ntwazangabo zikavuga ko zihanganye kuva kera ubusuma bukorerwa muri BSPA ndetse no muri Gapi, none ko zitagishoboye kwihangana, zigasaba Perezida Ndayishimiye gufata mu minwe bino bintu bibera mu makambi amucungera. Ngo nk'uko bwama rero ubutungane bwaba igikoresho cy'ibihangange, biragoye gutahura ingene parike yubauka ikita bien public agashiruka bute umukuru w'igihugu hanze ahaye abamaze iminsi bamugendanira. No kuvuga Ingabire Perezida Mahamat Idriss Deby yahaye bamugendaniye nk'agashimwe yahindutse amatungo rusangi y'u Burundi. No kuvuga ko umutegetsi wese bishitse agahagashimwe canke agafanta abakozi bamushimishije ko ayo mafaranga yica yitwa ubutunzi rusangi bw'u Burundi. Icyo ni ikibazo ca mbere kibazwa n'abakurikiranira hafi vy'amategeko. Biragoye kandi kumva ingene parike yita ayo mafaranga amazina bayita, no kuvuga imfungurwa zigenewe abasirikare n'abapolisi b'u Burundi, none ngo Perezida wa Chad niwe asigaye agaburira abasirikare n'abapolisi b'u Burundi. Ese iyo ayo mafaranga adatangwa, no kuvuga ko abasirikare n'abapolisi batari gupfungura? Kuvuga ko izi ntwazangabo zanyuruje itunga rusangi ry'u Burundi ntivyumvikana. Hano nta caka iboneka cotuma abantu bapfungwa. Birashoboka ko habayemwe akarenganyo mu kugabura ko bita agafanta, maze abakuru bakiha menshi kurusha bato, ariko iryo kosa nirihinduka icaha co mu gitabu mpanavyaha nk'uko abakurikiranira hafi ivy'amategeko babisigura. Ngo nimba harabayeho kugabura nabi ako gafanta, ntivyoshobora kuba icaha gipfunga intwazangabo, ahubwo vyoshobora kuba inyifato idashimishije mu kazi, maze umukoresha agatanga impanuro canke ibihano bisanzwe vyo mu kazi, hanyuma agafata ingingo zitunganiriza aboba bararenganijwe. Ariko iyo bigeze aho ngo General ahamagara parike ngo mfungira naka kubera bamuhaye agafanta nta mpeko kandi ndi chef wiwe, ni ikimenyetso kitabesha cingene ngo ubutungane bw'u Burundi bugeze habi cane. Uwatanze agafanta k'ibihumbi 30 vy'amayero yibaje ko gasanzwe aravye ibihangange vyariko biramukingira. Ntiyamenye ko ubutunzi bw'igihugu bugeze habi. Ntibamubwiye ko ngaho atanze imiliyoni 240 z'amarundi. Ntibamubwiye ko abajenerali ngo basigaye bagwanira udufaranga mva makungu twose dukorotse amamiliyaridi y'amarundi basanzwe bayarunze mu mazu, ariko ntibafise iyo bayashira mu gihe atagaciro, mu gihe yo atagaciro uko bukeye uko bwije. Ububitse mu nzu nako kandi benshi bavuga ko ubitse mu nzu ibigunira muri abajenerali n'ubundi bagendanira umukuru w'igihugu yabuze nico abimaze igihe byose vyahinduka ibipapuro. We nayo mpamvu iyero naho ryo barimwe gusa rishobora gutesha ubuntu uba generali. Ngo Perezida Ndayishimiye nafate mu minwe iki kibazo cyane cyane kirabana n'umutekano we, kuko ngo bitabaye ivyo mu minsi iri imbere haraza kwaduka indyane zikomeye cyane muri kambi y'abamucungera. Nako kandi harimwe mu ntwazangabo
icungera umukuru w'igihugu yagize ati none ubu naratahuye ati nimba bano bategetsi bacu bubaka kurenganya abakoloneli bahoze basangira urugamba kugeza aho bafungisha, mbega umunyagihugu mutoye wewe nawe bamugira gute? Ngaho bigeze bino bintu bizohagurutsa abarundi bose nk'uko iyindi ntwazangabo ituruka mu ikambi icungera umutekano w'umukuru w'igihugu nayo ibitangaza. Mu yandi makuru kandi hari icyo twifuje kubasangiza kuri uno munsi. Twifuje kubasangiza ku bivugwa ku mutwe witwa Hezbollah. Impungenge zikomeza kwiyongera ku ntambara y'ikibera mu burasirazuba bwo hagati, inyuma y'aho abana 12 n'abandi bayabaga biciwe ku wa gatandatu bahitanywe n'igisasu cya rokete yaguye mu kibuga cy'umupira w'amaguru mu gace k'imisozi ya Golan yigaruriwe na Israeli. Abana bariko bakinira mu gisagara ca Majar Shams ahaba abarabu muri Druze, ni kimwe mu bisagara bine vyo mu misozi ya Golani. Haba abantu bagera ku 25,000 b'abayoboke b'amadini n'ubwoko bwa Druze bavuga icarabu. Israeli yareze umuhari Hezbollah ko ari wo uri inyuma y'ico gitero kandi iniyemeza kwihora yivuye inyuma. Hezbollah yahakanye uruhara muri ico gitero, inihaniza Israeli ko itohirahira ngo iyitere. Israeli yigaruriye imisozi ya Golan yari mu minwe ya Syria mu ntambara y'umwaka w'1967 yigira nk'igice cy'ubutaka bwayo mu mwaka w'1981. Ivyabaye mu gitero cyo kwigenekerezo ya 27 ukwezi kw'indwi umwaka w'2023 ni navyo vyahitanye abantu benshi mu bamaze kugwa ku rubibe rw'amajaruguru Israeli no mu micungararo kuva mu mezi 9 aheze. Israeli na Hezbollah bidasiba kurasana. Ese ubundi Hezbollah ni iki? Hezbollah ni umuhari wa politiki w'Abayisilamu ushigikiwe na Iran. Ni umugwi witwara nk'igisirikare wo muri Liban urongowe na Hassan Nasrallah kuva mu mwaka w'1992. Izina ubwaryo risobanura umugambwe w'Imana. Hezbollah wamenyekanye cyane ubifashijwemo n'amafaranga yo gushigikirwa mu buryo bwa gisirikare vyatanzwe na Iran mu gihe Israel yigarurira Liban mu ntango z'imyaka y'1980. Ico gihe yaje nk'ingabo zo gufata mu mugongo abashiya bari basanzwe bafise intege nke mu manuko bwa Liban, nubwo imizi yayo n'ivyimviro ngenerwa ko ituruka ku kunagura Abayisilamu b'abashiya muri Liban mu myaka y'1960 ndetse no mu mwaka w'1970. Israeli imaze kuhava mu mwaka w'ibihumbi 2000, Hezbollah yaranse kugondozwa kwamburwa ibigwanisho, ahubwo ikomeza gushigikira no gutsimbataza ishami ryayo rya gisirikare Islamic Resistance. Uyu mugwi kandi wagiye uhinduka buhoro buhoro umuhuza w'abakiranira ubutegetsi muri politiki ya Liban biciye mu kugirirwa icizero no mwishami ryawo rya politiki Royalty Resistance Bloc Party, kugera naho uronka ububasha ntasubirwamwo bwo gutangira ingingo iyo ari yose udashatse mu nama shikiranganji. Hezbollah yarezwe mu myaka yashize kuba yarateze imitego itera n'ibisasu inshuro nyinshi cyane itota inyungu za Israel na Amerika. Hezbollah ikaba ifatwa kandi nk'umubare w'iterabwoba w'ibihugu vyo mu burengerazuba bw'isi, Buraya ndetse na Amerika. Israeli, ibihugu vyo mu kigobe cy'Abarabu ndetse n'ibihugu vyo mw'ishirahamwe ry'Abarabu Ligue Arabe. Somambike akomeye cyane wa perezida wa Syria Bashar al-Assad. Hezbollah yarungitse ibihumbi vy'abagwanyi kugwanira Assad mu gihe c'intambara yo muri Syria yatanguye mu mwaka w'2011, aho izo njyane zose zikomereje vyabaye ngombwa gufasha ingabo za Syria kugarura ubutaka inyeshamba zari zarigaruriye cyane ku rubero rw'imisozi ya Libani. Israeli yakunze kugaba ibitero muri Syria bifitanye isano n'abagwanyi ba Hezbollah na Iran, ariko ni gake yavyemanga. Ariko noneho uruhara rwa Hezbollah muri Libani rwatumye imigwi yo muri Libani cana nko kuruta uko vyari. Ko bashigikiye perezida wa Syria umushiya Alawite ndetse ikaba ifitanye n'umubano ukomeye na Iran, navyo vyatumye urwanko rwiyongera ruturutse ku bihugu vyo mu kigobe c'Abarabu birongowe na Arabia Saudite, mukeba w'imbere wa Iran muri ako karere. Iyo marero y'igitero giturumbuka cyagabwe n'umutwe w'abagwanyi ba Palestine Hamas kwigerekerezo z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'2023 kigahitana abantu batari munsi y'200. Hezbollah na Israel ntibahengeshanya kurekuriranirana umuriro ku mipaka.
Igihe Israel yagaba ibitero vyo kwihoza muri Gaza igahitana abantu ibihumbi, uyu mutwe yavuze ko witeguye gose gutanga agacumu k'ubumwe mu kurwanya Israel. Igisirikare ca Hezbollah, umutekano, ibikorwa vya politike ndetse n'umuganda wayo mu guteza imbere imibereho myiza vyagaragaje ko uyu muharo umeze nka leta mu yindi, ataco ibindi bisata vya leta biwurusha kandi iranegurwa n'abakeba bayo. Ni mu gihe mu buryo bumwe bumwe ubushobozi bwayo ubu burenze ubw'ingabo z'igihugu za Libani, kandi inguvu za nyinshi za gisirikare ngo zarakoreshejwe no mu ntambara yo kurwanya Israel mu mwaka w'ibihumbi 2006. Ni mu gihe bamwe mu banyalibani babona ko Hezbollah ibangamiye umutekano w'igihugu, ariko ikaba ikundwa cyane n'abo ku ruhande rw'abashiya. Umwansi wa Israel, amamuko ya Hezbollah aragoye kumenya, ariko ibimenyetso vyayo vyatanzwe kugaragara inyuma y'igitero ca Israel mu bumanuko bwa Libani cakurikira ic'abagwanyi b'abanyepalestina mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani na kabiri, igihe abategetsi b'abashiya bari bashigikiye uyu muhari bitandukanye n'umuhari Amari wari uyoboye ico gihe. Uyu muhari mushasha Islamic Amari wahawe intererano mu buryo bwa gisirikare no mu kwitunganya n'umuhari wo muri Iran Revolutionary Guards wari ufise icicaro mu biyaya vya Beka, wahavuye umenyekana nk'umuhari wa mbere ukomeye uhurikiyemwo abagwanyi b'abashiya, mu nyuma ugashinga Hezbollah. Iyo migwi rero yagavye ibitero ku gisirikare ca Israel n'abasomambike bayo, ingabo z'umuhari wo mu bumanuko bwa Libani ndetse n'izo mu bihugu vy'amahanga muri Libani. Bikaba bivuga ko ari bo bari inyuma y'ibitero vy'iterabwoba vyagabwe ku buserukizi canke ambasade bwa Amerika hamwe n'ikigo c'abasirikare b'abamarine ba Amerika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani na gatatu. Igitero cahitanye abanyamerika amajana 258 ndetse n'abasirikare 58 b'abafaransa, kandi bituma ingabo zari mu butumwa bw'amahoro z'ibihugu vyo mu burengerazuba ziva muri Libani. Ni mu gihe kandi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani na gatanu Hezbollah yatangaje ku mugaragaro ishingwa ryayo mu gushira ahagaragara ibaruwa ipfunguye igaragaza ko Amerika n'icahoze ari Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete ari abansi bayo nyamukuru n'abansi ku Bayisilamu, kandi ikaba isaba ko Israel yokurwa ko ivuga ko yigaruriye ubutaka bwa Isilamu. Yavuze kandi ko Isilamu yashizwe ko ku bushake kandi ku mahitamwo y'abantu mu bwisanzure bwabo bwuzuye, ariko atari kuba babihatiwe. Amasezerano ya Taif yo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani n'icenda yashoje intambara hagati y'abavuka gihugu muri Libani, anasaba imigwi gushira ibigwanisho hasi. Ivyatumye Hezbollah yongera guhindura ishami ryayo rya gisirikare iritazira Resistance Islam, rikaba ryarigenewe kurwanya ibitero vya Israel, gutyo rigumana ibigwanisho. Inyuma rero yaho Syria igondoreje Libani kwemera amasezerano y'amahoro mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda, Hezbollah yakomeje intambara ya kinyeshamba mu bumanuko bwa Libani, ariko inatangura kugira uruhara muri politiki ya Libani mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kabiri, aho yanagiye mu matora y'igihugu ku nshuro ya mbere. Igihe ingabo za Israel zaheba zikahava mu mwaka w'ibihumbi bibiri, Hezbollah yishimiye uruhara yagize mu kubirukana. Uyu mugwi kandi wahanganye n'agahato wariko urashirwa ko gushira hasi ibigwanisho. Ingabo zawo zikomereza mu manuko bw'igihugu, ivyo zavuga ko vyari ku mpamvu zo kuvana Israel mu mitima ya Shiba no mu tundi turere twarimo amatati. Mu mwaka w'ibihumbi 2006 rero abagwanyi ba Hezbollah bagavye igitero ku mipaka cahitanye abasirikare 8 ba Israel, abandi 2 bafatwa ingwati, bituma Israel yiva inyuma mu kubasubiriza mu ndumane. Indege z'intambara za Israel zamije ibisasi birindiro vya Hezbollah mu bumanuko no mu micungararo ya Beirut, mu gihe Hezbollah yari kirasa Israel ibisasu vya rokete bigera ku bihumbi 4. Iyi ntambara yamaze iminsi 34 yahitanye abanyalibani barenga 1125, abenshi muri bo bakaba bari abanyagihugu basanzwe hamwe n'abasirikare 119 ba Israel ndetse n'abanyagihugu 45. Hezbollah yarokotse intambara maze garuka ishize amanga, nubwo kuva ico gihe yisununuye ikagura ibigwanisho ndetse ikinjiza n'abagwanyi bashasha benshi, ntaho yigeze ihungabanya gose hafi y'umupaka. Ubu ukaba ugenzurwa n'ingabo ziri mu gikorwa cyo gufasha kugarura amahoro kumwe n'igisirikari ca Libani, nk'uko
bivugwa n'abantu benshi bakurikiranira hafi ivya politike yo muri ako karere. Nimugihe kandi nyuma y'umwaka umunyamabanga mukuru wa Hezbollah Sheikh Hassan Nasrallah yatanze icegeranyo c'imigambi ya politike cashaka kwerekana icerekezo ca politike y'uyu mugwi. Yahevye gushira imbere Republika ya Islam nk'uko vyagaragaye mu rwandiko manifeste rw'ivyumviro ngenderwako vy'umuhari wo mwaka w'1985, ariko ikomeza umurongo ukaze wo kurwanya Israel na Amerika, kandi avuga ko Hezbollah ibwirizwa gukomeza kugumana ibigwanisho nk'uko tubibona. Mu kwezi rero kwa 12 k'umwaka w'2020 umunywanyi wa Hezbollah Salim Yash yakatiwe umunyororo w'ubuzima bwose atahari na senere mpuzamakungu washiriweho ribari kubera uruhara muri ubwo bwicanyi bwabaye mu mwaka w'2011. Ni mu gihe kandi Hezbollah n'abasomambike bayo ngo bakomeje kuba bamwe muri leta yakurikiye aho bafise uruhara rukomeye cyane mu gihugu ca Liban. Gayo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke s'abonner niba utari wafyinda kugira ngo utojucikanwa nayo dushikiriza, usangize ano makuru bagenzanyo kandi aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbizi igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Ni Umuhuza TV Imana bahezagire ibikorwa vyanyu vya misi yose muri ko murakora.